What up my people, muramumeze neza. Ko ariko barakurikirana Aswan TV 5/5. My name is Sela on the mic. Musanzwe muzi ko ibintu all alright uyu munsi ibintu ari fresh. The people they gonna die now. Uyu munsi twatembereye Starboy wahoze akorera muri Isaac TV. Yewe ntubazo twishugira ngo ashike ubu aho ageze. Masumu yabaye menshi kuri we ariko Imana irakinga. Ashal alive. Twatembereye kugira ngo tumenye byinshi. Kwa mutarakora subscribe. Icyo mugomba gukora ni gukora subscribe, share, like, comment kugira ngo mubashe kubona notification ku munsi ku mwanya. Right now, let me talk to him. Sapshana, umeze fresh. I'm good man. Nakona. Abakunzi ba ni Aswan TV. Nuko turabarundi. Mugana Jenny Star TV. Nakigereza tu. Okay, of course my name is Mr. Koda, Mr. Meat, Mr. Home, Mr. Kimararungu, Mr. Love in Town, Mr. Ubeshi. Ibyo nibigana bica kuri Star TV 257. Ndabaramutsa abakunzi ba Aswan TV. Big up sana. Ni wa muhungu wanyu abakunda cyane, umusore wanyu yabaye uku bivuye kuri mwe mwangize wondo no munsi. Chap. Alright, thanks son. Starboy. Yo. Twagutuminga kugira ngo tubashe kubaza byinshi mu bikwerekeye cyangwa mu byakubaye uko cyangwa mu iterambere ryawe agiye kumbure ni byiza bivanye naho ugeze naho wavuye bimwe byagiye. Muri no minsi mu mazi minsi munembera cyane ni fresh. Welcome gutembera uwawe Thank you so much. Ibigice bitanze mu mico ya Kirundi kuko gutembera byamye kuva kera. Starboy waciye heshi ni byinshi wahuye nabyo ni byinshi byakubayeho ariko kano kanyo urashima Imana uri kwe type wumva shagurishika ko nawe utarashika ariko no busindashi mu nzira wacandika never give up ariko one day to bizoze ndo kwizera je ndizera cyane kubera ko nshira Imana imbere n'imbere yuko nkora igikorwa ndavuga ati Imana kino gikorwa ndasavye ugishiremwe amaboko yawe amakigende neza kuko mu gihe wizeye Imana byose birashoboka. Alright. Mu gihe wabayeho ukorera abandi bantu no muri iki gihe ububayeho wikorera naho hari utukubura ko nyene ugasanga nyene tukugora nijya itandukaniro ubona hagati y'ibyakubayeho na nubu aho ugeze ku iterambere ryawe urokora wenyene utakorera umuntu. Okay, gukora uri wenyene no gukorera umuntu itandukaniro yahari rinini. Umaze kwikorera umwanya wo kuvugana n'abantu uragabanuka. Par exemple ku makoro usanga ujya mwanya aho uvugana n'abantu ugikorera umuntu kwera ibikorwa biba bigabuye usanga uronka umwanya yuko akorera umuntu ariko uri kurikorera nka je for example je nikora byose editing gupostinga kugira ama partage buri kintu cyose ni je kiretse mu cameraman afasha gukamera akaca mereza ama image nkaca nigira na kamera nkayirondera nshobora kuyikura kugira nshobore gukora ikiganiro. Bo uno munsi nkora akazi mvuga ati nakazi ki wanje mu gihe ukora akazi uvuga ati nkora akazi ki wanje uraka respecta cyane uraga respect cyane kuruta uko bukorera uwundi kuko ivyawe n'ivyawe bipfuye ubupfuye na wewe nico gituma nuvuga yuko hari itandukaniro rikomeye cyane. Alright, birumvikana cyane kandi narateye imbere paraporo yaho nakorera umuntu kuko korera umuntu urakora hari ibindi bintu utabuzi mu mutwe muga maze kuvayo byose bya editing gupostinga kugira ane nabimenye ari uko maze kuva bavuga ati kandi akanyoni katagurutse nikamenye yo bweze nuko dukunze kubona ku mativu gendo uravuga yuko atakameno ufise ni keshi dukunze kumva ibyo bintu. Yo nabivuze nararushe gususa nzosaba kubivuga kwera by the way sindayironka ariko kuko uvuze ikintu amezi 5 utarayironka ucupowa ukarindira umugambi w'Imana ubu sinye bivu ndavuga yuko atakamera mfise mugabo sinkuvuga ngo nterera so abankurikirana barazi ko atayumfise nibabona igikwiye bazogikora ubugombe bw'Imana. Abantu gukurikirana hari n'abandi bagashaka gukurikirana bazokurikirana mu nyuma niyo mpamvu uguma ku kivi kumbure hari umushasha zoza ari ryambere je ubahongeze sintegemeye umuntu aho ngeze ni nayibura ku bantu nzokwita inkoni nzokwita ibifunsi inzi bifunsi ashoboka kugira ndabe ko one day nzayironka bice mu maboko yanje ariko nuwo mfasha sinovyanga. Twumvise yuko hari nabo bakwemera ubwo bufasha ko bashaka kubukwemera ariko ntabwigize baguha byagenze gute byahereye gobeshi bwaje gute nyine canke ni za bezi sinovwa yuko baba babeshe umuntu arashobora uyu umuntu akwemereye ikintu si deni abagufitiye ashobora kukwemerera ikintu ko azokiguha me uwo munsi ugeze kakubwira ko atacafisi kandi ntuzogwana uko birashika umuntu akizera ikintu ugasanga ntikibonetse gusa umuntu ababaza n'ujya kwizeza ikintu hageze ko akiguha ugasanga yarakubrose bibaho kuko biramaze kumbe naho yobura basi ubwo ate dafise nk'abantu bashika nka 10 jewe
bamburotse hageze ico gihe mugabo nibisanzwe tu nibishikangira abayumva amasoni yuko no hava nguma ndamubwira ati macakina ariko bigashi basanga yabuze tu je ndabitahura nta na kimwe nibisanzwe uko turabana b'abantu no munsi shora gufungura byo simfungure kandi ntafunguye we ntushora kubimenya uguma ubona umenga ndatagase nsa neza birashika nkararinza aramuta birashika nkayikubita nyene nkararinza none tugire nukwihangana hama stable twigize no kubona umenga munzu buzuti na uri mu boss wawe akera turabona mugiye murasabana imbabazi ibintu nk'ibyo ariko mu nyuma twutara amasata zizanye tumenga hajemo kandi kantu byagenze gute byahereye kugira ngo umubano wanyu mwana musi yo gufatikanya wonge utandukane byavuye kuki ibyavuye nibaza yuko ibyo nitwe bigira commentaire ndende cyane ariko hariho hypocrisie hariho kubabarira umuntu utamubabariye hariho guhuza n'umuntu mudahuje bo nibaza yuko tutobivuga ko birebire ariko Imana yonyene yo mwijuru n'izukuri kandi nizo tuma jembo uwo nshaka kuba kandi niyo yatumye mba uwo nduno munsi bo ntuze wizera umwana w'umuntu si byiza mu buzima urareka umuntu agakora icyo ashaka umuntu wese akora ikintu kimujemwo so nta mutima mubi je mfitiye umuntu n'amafise umutima w'urukundo mba namanifuza yuko undi muntu atera imbere ndetse kundusha stable nitizera abana b'abantu sometime naho nyene kugira ngo dushe kundu tuzabiza kugora ati gute urabona yuko izera Imana kuko Imana niyica muri wa muntu abakeneye kugufasha ikintu okay mugabo umva abantu mutegeza gukorana n'ubundi wizeye umuntu biba bisigura ko wizeye Imana niba wizeye uwo muntu uba wizeye Imana ariko ntibibuza ko badahemuka barahemuka ntibibuza ko badahemuka barahemuka barahemuka gusa Imana nidahemuka hapo ni sawa amusaba urukora mu terambere ryawe kano kavuga ati je uko nakora kare suko ubu bimeze ubu haraje hinduka mu buzima bwanje mu kazi ndakora na bintu bisako nkona cyane naranavyibushe ubu wanavyibushe n'amatatu tubona yaraje nyine nari sango ndafise kuva kera yakuva depuis 7e twese ubu ni sawa depuis 7e mara bambwiye ko nambaye ishenete nkoraho naho ubwa mbere ariko siko biri ishenete umuntu nubu tabona uzambaye ishenete nubu ndacyazambara bisigura yuko ntahora ntayambara ngo nikweraho narindi kwambara ikintu n'ibintu bisanzwe kera barambara ikintu bita migufe iki abantu bakera nabo ni barashaza mu muzosi bakambara imigufe bakambara ibintu nyene byo mu izosi alright byo turavyumva master boy wabona mu byukora urakora ugashima nawe bishugasanga hatu gushaka gucinege ariko ugapambana ukadushikako nica ikintu cyo bacara kubabaje ko waravuye muri ya TV mu boss wawe ikintu cyo bacara kubabaje ko waravuye je nibaza yuko atana kimwe cyambabaje ahubwo nararyohewe kubera ko narungutse cyane gusomba nibaza ko atana kimwe cyambabaje mu bintu navyo byo byatumye byakubabaje gikorayo birengeje mu mibaro wagiye uragira iko babaza ari kimwe ukumva baye gusumba ibindi ugikorayo cyabaye giki ivyambabaje nibaza yuko ntazibana zitakumanya amahembe byambabaje ni byinshi cyane ariko essentiel seke dukubita amapatu imbere ibyabaye hariya tubihereza Imana ati Imana babarira ujya muntu kujya kuno vyagenze nanje nkavuga ati Imana mbabarira nimba narakosheje kuko twese turi ngaha ku isi twese turakosha twese biratubako of course kuko ni wagirira inziguri kurakora akazi umuntu ni Imana nizo kugereza gira akazi kawe so ibyo dukora byose tubikora atamutima mubi dufise tuzoshika ku ndoto zacu okay Starboy tuko turamwiterambere rya urateye imbere cyane kandi cyane uri single Starboy fasha ndacasa abantu banshigikira ariko aho ngeze vraiment ndashimira abantu bamaze kuhangeza abafan baho nahora nkora n'abanshigikira bavuye handi nagenda tura ku yandi mateleviziyo ndashimira randi promoter muvumbuzi muri team muvumbuzi ko twarakoze byinshi bitandukanye haro nivyo ntakora mbanje kumubaza nkamubwira ati grand frère urankurira mu mwuga grand frère ari amaze gushika je narashika kino kintu no gikora kamanura so n'umuntu wanje ari hafi cyane aho twoja hose ikintu cyose yozana sinovuga ko kiri mwisi ico yo macho hose sinokugira nikika ko kiri mwisumu canka ndozi naho muri industry ari abantu bamwe bafise uwo mutima mubi wo kwama baduhereza amasumu tukabaho tutameze fresh ariko ibyo bisanzwe tu Paul sana olese Imana tugusa niyo izo buzima bw'umuntu ni zikazoza kacu aho twifuza kugera izo hadushikana canke ntihadushikana nukwizera gusa yakwizera tu Stable nkurunganwe nkaho ndazi uracyari single uracyari single yes. Yarika ufise umugore umupatiri jewe ufise umugore sivise umugore ariko ufise umukunzi nta n'umunsi wari mutabona umukunzi wawe wayi nta n'umunsi tubabona umukunzi wawe wayi je nibaza yuko umwerekana ntibisigura yuko samakuru y'inkino canke isi kiganiro tuba tugomba gupostinga oya gusa igihari twe
tumwerekana kubw'umutima umutima umutima niwo umwerekana alright ibyo byo gupostinga umuntu none ndamucisha amahera rero wowe se kumucisha gupostinga se gupostinga kuri YouTube gusa ega mba ndiko ndamucisha amahera nka Instagram zawe ndamupostinze urumva Instagram n'ubundi randiha cyangwa Facebook mba ndiko ndamucisha amahera mba ndamugize igikoresho je ndamushira ku mutima kibaramira umutima wanje ukagaragaza urukundo mufitiye kumwiruka nabimwereka no kubimwereka kanabimwereka je ndabimwereka kweli alright asabu aba mu burunganwe nkawe rwavuye ku ishuri canke abahereje hagati bitabaye ngoma ko bamana amashuri kumbuza uburyo bushomeri abasore becinga mu Burundi twobo ko dukenye nta sinumva ngo hari ababoss ngo babasore bahari sivuga gusaba yarondeye kera kandi ikintu cyo womenya kuronka inoti si kuvuga ngo ni ishure kuronka inoti ni mu mutwe asabu urabye ku myaka ufise ugize ko ukaba ufise ahantu maze kugera uharuye ku bandi bantu badafise ubuzima bari nkunganwe nkawe nigiko bahanone nigiko bababwira nk'umuntu nyine hari umaze kwiga icambere cyo nobabwira ati nobabwira ati ubuzima butangwa n'Imana aho bari n'Imana yahabashi n'Imana novuga yuko ibagejeje aho hantu bageze ubuzima butangwa n'Imana nibo no munsi atacafise bisigura yuko umunsi we nturagera kandi ni wabona ndababwira ati ni wabona mugenzi wawe aronse ryoherwa nico kizotuma abarundi twese abarundi ndikunda gutera imbere bivanye nuko iyo umuntu aronse ushaka kumugirira inzigo ahubwo iyo umuntu aronse musengero uvuga ati bandanye uronka ejo uzoza umfata ukuboko mu bintu byinshi ugerageje kuranga mu Burundi haba mu baririmbyi muririmbyi ateye imbere usanga undi muririmbyi amugirira inzigo ivyo ni ibintu tuzi mu journaliste ateye imbere usanga undi amugirira inzigo haba nyene ku mabotike umuntu ateye imbere w'ibotike uwundi usanga yamugirira inzigo kana muhanishano so iryari rero ni wabona mugenzi wa waronse uzoryoherwe uvuga ati mana nanje ndarindiriye wa munsi wanje ni wagera ibyo birumvikana starbo mu kazi kawe uri murakora iyo ugiye gusaba interview nk'umuntu nta bibazo buhora ugirana nabyo nk'umuntu gusaba interview gusanga baraguhariye canke cyangwa mawuzane kwanza imicoro urabona ibintu nk'ibyo ntibiba bigushikira ivyo bibazo nabigira kera nkitangura muri Isaac TV ariko by the way je nta muririmbyi n'umuntu osaba ikiganiro bakigoye kandi abitanga tukezwa kukima vyanka bikunda kubereka ikindi gihari ngo ushobora gusaba ikiganiro umuntu me ugasanga umwanya ntubonetse birashika intanga usanga igoye kusaba ibiganiro ishobore kubironka nk'uko ubuvyifuza cyane baza ko ata muntu numwe wakingora ubunye mu gusaba ibiganiro ariko kare barakugora wayi bagugora kumbuza uko bo muri ivyo ashobora kugaya platform ukorera cyane n'ukuntu utarubaka izina uronka abantu bagukurikirana fan base yawe iki ubwo buri kintu cyose muri TV online cyangwa uri umuririmbyi ufise fan base yawe birafasha ni nkuko nawe uri umujournaliste nimba baririmbye babikora reka n'abajournaliste arababikora adapfa gukoresha ikiganiro wari we wese isigura yuko nimba baririmbye bishika bakabikora abajournaliste n'abajournaliste barabikorera baririmbye ikiganiro bafuse shagaye kiganiro cyavuga ibyo wawe na boss wawe gucibira ngibi ndibutse ikiganiro twagikoreye ngaha c'est la fois passée la semaine passée Just Gael yaraje kunkoresha ikiganiro abantu bankurikirana ndazi barabonye ikiganiro ku umukubito icyo kiganiro yari yagipostinze cyamaze 2 jours yambagije ibintu menga vya Isaac ambaza ati wowe warafukamira Isaac mbwa je sishobora gufukamira umuntu ahubwo nafukamiye abafana bangize umuntu wundi no munsi je na Isaac nigeze mfukamira nafukamiye abafana babwiye ati mushigikire ariko haheze iminsi 2 bagipostinze cyasanga yaragifuse nkaca nibuka yuko kera Just Gael yarigeze kumbwira ati eba boss wawe yarambuje kuguha ikiganiro ukiva muri Isaac TV wava umuvuga fo rero maze ko n'ikiganiro gifuditse naciye mbwira Randri sinigeze ndamubwira n'uwagifuse ko nabonye ikiganiro yagifuse n'ubu ntazi ko ndabizi narakawutse nifika namwambia Randri naona kipindi changu bali nifanyisha kwa ile TV fulani bamekivuta kuna kipindi tena pole sana kamwambia nataka nikaushe sitasema kitu na kintu nigeze mvuga mu barafuti ikiganiro twakoze na Just Gael kumukubito sinigeze ndamubaza Just ati vyagenze gute mugabo uri umuntu wiyumvira bivanye n'ikiganiro kuno wagikoze uramenya nti kubera ikigira ikiganiro gifutwe vyagenze uko jewe man je ndiko ndafightinga sana je harageze igihe bamishano mu kwezi kabiri harageze igihe je baza baramishano mu kwezi kabiri vyama vyabaye mu kwezi kabiri shano ibiganiro bagafuta abandi bakabinya mugabo je mu vyonwa je sinzi ko ari ivyonwa nuko ari ivyonja wowe ishano umaze kumenya kuri fise numenya n'uwari guhaye wobona gusuri fise ugiye kwipimisha ukivuza uko biri kose je abantu abahaters abansi banje
ndabasengera kandi je mugende ko mbonye hari abandi bantu bashaka kungwanya man niwabona abantu bariko barakugwanya uzocumenya ko ushoboye. Alright. Uzocumenya ko ushoboye kandi ufise inguvu. Starboy ikiganiro na kiganiro mbura par jour je misi yose ndapostinga ikiganiro kandi atakamera mfise. Takamera mfise. Starboy ikiganiro mwakoranye na Gael mu cyaciye ku TV ya. Cyaciye kuri umukubito. Umukubito. Yagaye nyine. Nta kiri kubu kandi ntimuzokwirwe muramubaza ati kwereka mwagifuse afise impamvu yagifuse. Ça c'est normal. Umuntu yavuye mu Gasenya akaza ngaha mu Nyakabiga. Ibaze. Akaza kumure ikiganiro afashe déplacement. None ukibaza ko yafise ikiganiro gose. Why? Sinibaza gusana ibisanzwe nibishika turi kwisi kubera ko ya ufise double nationalité mu ijuru ngaha kwisi. Ntasi dasakaye. Isi ni sakaye gusa abayeta umenga cyagufitiye nyine akantu. Why atubyo natubihebe. Navyo nzi ariko nimba gafise imana mubabarize. None ubu nta kintu mukorera iki murahura kandi ubigire muvugana. Je navyo nzi ko afite inzigo navyo nzi mugabo atanziga mfitiye fresh ayimfitiye imana mubabarire. Je nibaza ntavyo nzi je mbona nibereyeho ngaho ko kuva mu Nyakabiga gushika mu Kinama usanga bigoye kugira mugume mubonana ariko nibazi ko atana kimwe tugire beef mu kazi. Nicugire beef muri vie privé tugire beef umuntu kwera akoze neza nawe uyumvire gukora neza kumurusha. Nitugire beef muri vie privé ushake ko mugenzi wawe agira ikibazo ahubwo musabire kugira ibikorwa vye bitera imbere. Je mfise umutima w'urukundo nifuza kundi umuntu atera imbere kundusha je. Sabo wavuze ku bintu byo gusenga wowe Sunday horo cyo gusenga. Sometimes bishise sinjyamire ndaja gusenga no kuri simbeshe sinsenga ture jour Sunday. Bishise ndaja gusenga njyamire naho gasanga gusa je njyamire ndasenga ati mwana rino joro ndari gwe ibintu bigero vyibagira mugabo sometimes Sunday urajayo. Ndagenda vraiment sinovuga ngo senga miso c'est dimanche ariko sometimes ndagenda kandi namasaba Imana umunsi umwe zongire nk'umukozi wo mu rucengero nyene nze ndikorerayo nyene none tugire ube nk'umuririmbye basi muririmbye vyongora ko era nta do yo kuririmba mfise. Oya bose nta wavuse avuga ati ngo ibintu ndabizi ariko adisangamo iyo do nayo mfise kabisa ujya no mbaza indirimbo zo mu rushengero nzi zose ziraharuye. Oya uzovye dupande pande uriga polo kagenda umenyera ibintu wande ugadusanga ubizi ugasanga cenja kanzo muririmbye mwijuru mwicaranye ni na Yesu ngaha pembe twacari ngaha kwisiga tumane tubaye byo kwisi byo mwijuru nabyo Imana izotora. Reka turabishaka hajya igihe tumedita mwijuru kamenga niyo twibereye atari yo turi byo mwijuru ngo nikubikorera tuzobikora nyene none manzu uririmbe abo nyene abo bahetazi tuko turasengera Imana babarire tuko turakorera ijuru. Sasa kora repetition no mu rushengero Imana irashoboye mbo je Imana ni yanyereka yuko aho hantu ushobora kujayo Imana ndazi izobona atahantu ashoye kuhaca nuryama mu nzu Imana izo gutora ngo tugere mu rusengero ahubwo we hazobaho ikintu kimotiva ama nawe ushami nguvu isho kintu gihagarare nk'umuntu umushinga naye. Reka dusengera abahetazi dukore ibikorwa vyiza dusengera abagwaye dukore ibikorwa byo gufasha abagwaye kugira baronke ubufasha kugira bigende neza. Ikindi naco jewe umuntu wese yo wangira inziko je nakabikanje abantu baranzi nukuri kw'Imana je mbayeho neza ushaka baza umukozi wanje ngo tubanye fresh nta nduru nta gwamo cyenda umuntu nyene ndumu happy sana nkora akazi kanje amanyigendera kandi na buri cyo mfungura nzoryama sinzoja kwiba. Starboy tumaze imisi tubona nyene ku mastate zawe ushaka kamoto girante akaba hasohotse ingingo sasa wewe fanya ni jamaa yangu ni kibazo ko baramaze koronka umukiriya canke nyene dushira ku biro. Oya kirazira kugurisha ikintu nyiki nakaca ndagahereza grand frère aba mu Kinama ati bana muze bambana na akaboro yo mu Kinama kazokora hari agakore nta na kimwe ngo biri kose ngombwa ko ari ingingo mbi kuko leta irabona ibintu vyiza shaka urana muri Kenya igihugu cyose barabujije amamoto igihugu cyose muga twebwe urabona ari aho azokora azoshiga nka biri kose akagashora kuba kabuze kari amahera nakaguze kari kuvamo inusu ya kamera mugakana ko karamfasha déplacement ariko naco bitwaye mu buzima washora kubura iki ejo ukaronka iki ntuze wicuze kwera uhomvye ikintu mubuzi ikimana izo gukorera imbere. Imana ifite inzira nyinshi yaguhaye inzira yiranse yindi yateguye abonetse ikiyejo ubona nk'umuntu anguriye uruduga hariya Starboy chukwa porte pale bana ukuntu atumiye ukenda kufabi nkaya modoka yawe warayigurisha iki none ko nashomeye kubu ndarembe urarembe uranje no kuja ngakuri mikoti nukuri ndamufashe murabi nataka kamera sigaye ntiza iki ushomere bwaramfashe ibintu nk'ibyo uko biri kose kadushima ubuzima dufise
uko nutashima ubuzima ufise uzoca wiyumvira kwiba ariko niwashima ubuzima ufise uvuga ati mana mfashe ejo ntera imbere ni fresh nutashima ubuzima ufise bizosanga bagiye kwiba so akore wo kwiba shima ubwo ufise shima duke ufise bigende neza fresh hapo ni sawa nikikusubira ku bantu bakwanka sebo oya je barahari tu ni kandi ni beje kubanya nkabatigisa nta muntu akundwa na bose na Yesu yaragurishijwe kubakwanka amafaranga nakaka kajambo ubwira bakwanka biva no amareya amanuze mbega bayita gute nyamahera bagurishije namahera hariya muri ntuzenye wapi mubarabo aranchanze gatoto iyo nsabira abo bantu n'ukuri babandanye kunya nka gusimani baba bariti ko gukunda nabo star boy kubankunda n'ukuri nimwe mwangizo ndo no munsi Imana ibahezagire big up sana muri murondere muronka Imana ibandanye kubazigama amahera yaguze Yesu niyo bakoresha muri Kuwait alright sasini buko kono yitwa manuzenya dai bagiye gusaba bakoresha mu gihugu ca Kuwait ari mu barabu amahera yaguze Yesu niko nibuko kono bayita amadinare muri Kuwait niyo bakoresha muri Kuwait ariko nubu barashaka kurisha tu kandi abigeme bari za Saudi hari za Kuwait za Oman kandi baramaze gucorera za Dubai sasa batakosa kunichorea nipate za déplacement batakosa kunichorea nipate za kukodi kamera n'abantu bawe nyine ntibobora sasa no umuntu anchoreye 10,000 ureka kumushimira umuntu abaye 10,000 fata déplacement mu munsi wose kiganiro ega ntawe yatora none no yatora hega sha ko YouTube zacu mu Burundi zitaduhemba amahera abantu bakibaza ngo dufise ama views menshi ora ata amahera tuyinjiza twega amahera turonka nimwebwe abafana mu ducorera saje ya YouTube mu Burundi nubu babandaye kubacorera YouTube mu Burundi ntizwi nta amahera turonka yajya ama views turonka kubera kitazwi YouTube mu Burundi kubera YouTube itazwi mu Burundi bo igituma itazwi duhembwe nk'ibindi bihugu hari amahera ategezwa gutangwa na leta ngo nibazana amahera menshi cyane niba bija hamwe bazobigira hama natwe turonke urazi ijya views y'umuntu ari muri Amerika n'iviews hawe n'umuntu ari mu Burundi ko amahera atangana ababizi barabizwe tubikorera muca tubimenya ya nuko ibyo rero mwe kubishikiriza nk'abantu basanzwe barabishikirije ariko nibaza ko umunsi umwe bazobikora kuko batanguye gufata buno bumoto bakabukura mu muji bisigura yuko umuji igihugu ko kiratera imbere cyane n'ibindi zizotera imbere gose alright reka dushimire cyane sabo ku bana Azwan reka dugusaba usezere abakunzi ba Azwan wongera nabifuriza abona turimo ndwi hagati okay abakunzi ba Azwan TV Imana ibahezagire cyane mwateramanye natwe wari ufite ibikorwa byinshi byo gukora ariko wifuje guteramana na Star Boy kumva ivyiwe ni Star Boy apana Star Love kuva muri Star TV 257 all the way from Burundi all the way from Nyakabiga Avenimao ntashobora kuvuga inimero kwera mwaca mumvumbura ubwo biri kose ndabakunda cyane Imana ibahezagire wafashe umwanya wawe ugarika ibikorwa byawe ukaza guteramana nanje ugateramana na Azwan TV Imana igwezagire cyane ndababwira ko ndabakunda Imana ibahezagire mubandanye kunduza kuko uwo ndi no munsi mwe mwabitumye neje muzongera wo mushaka mwonyururutsa mukansubiza navuye ariko ndazi ko atamutima muri mufise Imana ibamezagire cyane we know how we do we have the best exclusive news kuri Star TV nababwira kuri subscribe ndanashimira randi promoter umuvumbuzi Imana arige bamwanka kubera giye ariko aranshigikira kubera bashaka kungirira nabi naco nzoba mfise umuvumbuzi bose naho wo shaka so nyine ufise n'abandi ufise utazi arabo mfise ntazi kandi cyo gutuma nabashimiye abakunzi banje bose ariko ababikora nabo nibaze bariserura ndababone yuko nyene bakora ivyiza buhoro buhoro bose ntuzobamenye umunsi umwe ariko uko biragoye kabisa hari uzobona yaravye video yawe atakomanze mugabo akwemera umutima nukuri ego biriho bibaho vraiment banshigikire kuri Star TV bakore subscribe kuri Azwan TV abakunzi ba Star TV nabone baze ngaha bakore subscribe ibintu bigende fresh dushigikirane alright yeah twagushimiye cyane Sabo thank you so much Imana ibane nawe thank you ana ibi intowage di abarabu aho muri hose alright yeah Crack it.